Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri uwa kabiri. Turi mu ndwi ya 15 y'igihe gisanzwe, umwaka wa liturujia A. Ngibi isomwa tugiye kuzirikana kuri uyu musi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya, ni mu kigabane c'indwi, kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni izaburi ya 47 canke ya 48 bivanye n'igitabo ca Bibiliya mwakoresheje. Inkuru nziza ni inkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda, ni mu kigabane ca 11 kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Muze rero dutege yompi umukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Ku ngoma ya Akasi umwami wa Yuda, Rakoni umwami wa Siriya be n'umwami w'Isirayeli baremesha inama bagenda gutera Yeruzalemu, ariko ntibashobora gutwara igisagara ngo bumve mu ngoro ya Dawudi yuko ingabo z'Abasiriya zinjiye muri Efraimu. Umutima w'umwami urasimba be n'imitima y'abantu biwe nk'uko ibiti vyo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Maze umukama abarira Yesaya ati, genda kwa Akasi uri kumwe n'umwana wawe yitwa Amasigarira azogaruka, umusanganire aho umugende w'igitanga co haruguru ugarukira ku nzira ija mu murima w'umumeshi, maze ubarire umwami uti, gira amahoro, ntutinye, nturandurwe umutima n'ivyo bishirira bibiri bifumba, arivyo birake umwami wa Siriya n'umwami w'Isirayeli baguteye, kuko Abasiriya, Abanyefrayimi n'umwami w'Isirayeli baguhigiye imihigo bavuga bati, nimuze dutere ubwami bwa Yuda, tuzobutsinda kandi tuzokwiyimikira mwene Taberi nk'umwami waho. Ngiri rero iriyazwe n'umukama, iyo migabo yabo ntizorama kandi ntizoshika, kuko iremezo rya Siriya ari Damasi, kandi iremezo rya Damasi ari Rakoni, iremezo rya Efrayimi ni Samariya. Nta myaka 65 izoshika Abanyefrayimi badatikiye, batakira igihugu. Nimwanka kwemera ntimuzohangama. Ngiryo iriyazwe n'umukama. Iryo ni ijambo ry'umukama. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Umukama niwe mukuru kandi ni wakwiye gushimagizwa mu gisagara c'Imana yacu, ku musozi mweranda kandi uhimbaye, ari wo rweze rw'isi yose. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Uwo musozi wa Siyoni uri hagati y'isi yose, niwo mugwa w'umwami akura abandi. Imana iravyagiye mu ngoro zaho, ikimenyesha rutaganzwa. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Abami bari bakoranye ngo bawutere icarimwe, babaye bakiwuhumukako baracumararirwa, ubwoba burabatekera, barata barahunga. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Bafatiwe icarimwe bahinda agashitsi, barasusumira nk'umugore ari kunda. Amato yaturuka i Tarisi yamenaguwe n'igihuhusi c'umuyaga kivuye mu buseruko. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Iyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristo
nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu aja mu vyo gutuka ibisagara yari yagiriyemwo ibitangaro biruta ivyo yakoreye ahandi, kuko abantu baho batari bigaye. Urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsayida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu iyo bigirirwa muri Tiri na Sidoni, abantu baho baba barigaye imyaka, bakifuka amagunira kandi bakisuka kumunyota. Ariko ndabibabwiye, ku munsi w'urubanza Tiri na Sidoni bizobona igihano kiri mu nyuma y'icanyu. Weho Kafaranawumi, nturi mu bicu, uzocuba ushike kure, kuko ibitangaro vyagiriwe muri wewe iyo bikoregwa muri Sodoma, ico gisagara kiba gihagaze n'ubu. Kandi abikubwiye, ku munsi w'urubanza uzobona amabi aruta aya Sodoma. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanye intore z'Imana. Imana se w'Umukama wacu Yezu Kristu nihezagirwe, yo mu rukundo rwayo ntangere itigeze ihimbagwa nuko abo yiremeye bogenda akagirire. Nk'umuvyeyi afitiye urukundo abo yibarutse, Imana yamye irondera umuntu, mbere n'igihe twacumuye tukaja kure yayo, iguma iturondera kugira ngo itwegeranirize mu rukundo no mu bumwe bwayo. Ijambo ry'Imana twari tumaze iminsi twumviriza, umuhanuzi Hoseye yaradufashije gutegera urukundo Imana yamye ikunda igihugu cayo. Ariko urwo rukundo Imana yakunze kandi ikunda abayo ntigwashotse runyengetera mu mitima yabo yiremeye. Mbere hakwishimira Imana yari yabagiriye neza, baja mu vyo gusenga izindi mana atari Imana y'ukuri. Ozeya ati, aho Isirayeli yari akiri muto naramukunze, ndaheza uwo mwananje ndamuhamagara ngo ave mu Misiri. Jewe naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, ariko ntiyabonye ko nariko ndamubungabunga. Naramwihambiriye ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo. Murashobora kuvyisomera kwa Ozeya ikigabane ca 11 akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 4. Bavukanye bakunzi b'Imana, aho hari Isirayeli umwe wese ashobora kuhashira izina ryiwe, akibuka kahise kiwe, akibuka aho Imana yamukuye, akibuka inzira yaciyemwo, akibaza ati mbega n'igiki vy'ukuri Imana itankoreye. Mu vy'Imana yaduhaye harimwo kandi n'ingabire y'abavyeyi, abakiriho n'abamaze kurenguka ibukama. Baratwitangiye, baratwereka urwo rukundo, nitubishimire Imana. Abarundi bati nta vy'amavyera de. Umwe wese mu muhamagaro wiwe arashobora kwisuzuma akibaza ati, nk'umusaseredoti, umufurera, umubikira, umuvyeyi, nagendeye gute ibanga, ninjiyemwo atagahato, nkaryemera atagahato. Iyo Mana yanteye iteka rirategwa bose. Iyo Mana yanyizigiye uku, mbega jewe noyikengurukira gute, noyisubiriza mu nkoko gute? Igihe cyose tutaranguye neza ico duhamagariwe, igihe twebwe tumenyesha inkuru nziza tutakigendera neza ico twasezeraniye Umukama, igihe mu ngoro Kristu abavyeyi tutagihimbariwe n'ibanga ryo kurera, mu gihe tugira urwangara mu byo tujejwe, mu byo dushinzwe, Imana iraza itaje kuducira urubanza, ariko ibabajwe nuko yatugiriye neza, natwe tukabinashima ntitubibone. Ni muri ico gihe Yesu atugendera akagira ati, urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsayida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu iyo bigirirwa muri Tiri na Sidoni, abantu baho baba barigaye imyaka, bakifuka amagunira kandi bakisuka kumunyota. Bavukanye intore z'Imana. Ubuzima rukristo n'urugendo rwa misi yose, n'urugendo rutabuzemwo imidugo, imimanuko, ubunyerere, n'urugendo rutoroshe, rimwe rimwe rutunaniza. Mbere muri urwo rugendo turahura n'ibigeragezo, rimwe tukabitsinda, ikindi gihe bikadutsinda. Ariko no mu gihe twananiwe, usubira kuturema ni Yezu, cyane cyane muri rya sagamento ry'ikigongwe. Sinaka wenyene ategerezwa kwirega, nawe na jewe, imiryango y'iryo sakramento iratwugururiwe. Twese turashobora gucumura,
arahira uwo wese yanka igicumuro kandi akagira n'umutima wo kucirega igihe cose abonye ko imigenderanire yiwe n'Imana canke na bagenzi be yatosekaye kubera iki canke kiriya. Imana ntiduheba, irashima ibikorwa vyiza twakoze kandi dushobora gukora, ariko ikababazwa nuko dusubira mu muzima giza. Igitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani kirabidufashamwo aho kigira giti: ndazi ibikorwa vyawe, uburuhe bwawe n'ubwiyumanganyi bwawe. Ndazi ko udashobora kwihanganira ababi. Waragenzuye abiyita abatumwa atari bo, usanga n'abanyabinyoma. Bisubiye kandi ugira ubwiyumanganyi, kandi warazungagijwe uhogwa izina ryanje, ntiwahororokerwa. Ariko ico dupfa nuko wataye urukundo rwa mbere. Ibuka rero aho wavuye ukagwa, niwisubireko usubire gukora ibikorwa vyawe vya mbere. Ivyahishuriwe umutumwa Yohani, kigabane ca 2 kuva ku karongo ka 2 kuja ku karongo ka 5. Natwe umukama ashobora kutubwira uko nyene ati: ndazi umunsi waronkerako ibatisimo, ndazi umunsi waronka urusangi rwa mbere, ndazi umunsi wakomezwa muri mutima mweranda, ndazi umunsi watigwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti, ndazi umunsi wagira indagano za mbere canke za burundu mu muryango kanaka w'abihebeye Imana, ndazi igihe waronka isakamento ry'ukubaka Rukristo, ndazi ibikorwa vyawe vyiza, ndazi uburuhe bwawe. Ariko ico dupfa nuko wataye urukundo rwa mbere. Niwisubireko usubire gukora ibikorwa vyawe vya mbere. Dusabe umukama ngo yongere akabure muri twebwe urwo rukundo n'akanyamuneza twagize igihe Imana yatugira ico turi, haba mu gihugu canke muri ekleziya. Twikengurukire kuri aho hose twishuye ego ku muhamagaro wacu. Twikengurukire ku batumwa bashasha Imana iriko iratugabira muri ekleziya ishashi wacu i Burundi, eka mbere no kw'isi yose. Dusabe ikigongwe kuri aho tutagendeye indagano zacu. Dusabire n'abo bose tuzi n'abo tutazi bakeneye kongera kubona no kwinovora urukundo Imana yabakunze. Tubisabe twihetse kuri Bikira Mariya, umuvyeyi w'umusaseredoti mukuru, ngo natwe aturere, asabire imiryango yacu, ingo zacu, umuvinyu zikeneye, kugira Imana ibandanye ninahazwa, natwe abo yiremeye tuharonkera koyoko k'imitima yacu. Mwari kumwe na Patiri Chanel Nsengiyumva, umusaseredoti w'umukama yegukira diyoseze nkuru ya Bujumbura. Imana mushobora vyose, yo Data, Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire kandi yamane namwe ibihe vyose. Amen. Imana